Yesu ashimwe cyane. Amen. Mutangure mukomera amashyi abakozi ba hano, mukomera amashyi abaprotokole ba hano. Ndashima Imana cyane yangejeje muri iki kibanza. Jewe ubwanje nta nubwo narinda hazi. Naje ndi umuntu ntoratora udukara, hanyuma ndarunguruka maze protokole acaramfata ukuboko ngo kuraba no ku muntu no kwicara ni ku buntu ngo gutegera ni ku buntu aranyicarika ako kantako Imana bahezagire gose abaprotokole barasizwa amavuta. Imana arabahaye amavuta nabonye n'Imana bahezagire. Amen. Maze kwicara rero wewe wari hariya uri kurarunguruka nibarabana nari hariya ku muryango nari ngiye gutoragura udukara ucurarunguruka nari mfise agashashi nasize hariya acaranzana yaguhezagirwa aranyicarika inyuma akubwira ngo nari nambaye nabi acambwira ati kwicara no ku buntu no kuraba no ku buntu no gutegera ni ku buntu bamezagirire gose reka tubaha amashimesha barabikwiye nabo nyene. Amen. Abakozi b'Imana gose ba hano Yesu nashimwe cyane. Amen. Jewe nanje nari mu miryango yiwanje bari barampaye ishano ariko mvuga ati barakabona bampaye ishano sinari kubona hano. Yesu nashimwe cyane. Amen. Maze kuza mukozi w'Imana yavuze ngo nyingisha ngo kora munda ngo kora mu bitugu ngo kora hose nanje ndahaguruka ndanyingisha ndambona umubabarara wa mbere ngo uradahwa uranyigisha ubundi ngo uradahwa wicara uruhuke byose biravamo washitse ngo wakize. Haleluya. Amen. Ameshaje cyubahiro abanyemanze mu bantu ubugira kabiri byubaka imitima y'abavyumvise ikabatera kwizera ubu abantu bumvise naye mama dusenga yashinze nawe urabasubije n'intege iravuga ngo aho yakuwe hajya nanjye zohangura aho yakimugejeje nanjye zohangiza. Nico gituma gushinga intahe ari ikintu c'umumaro mu buryo bukomeye cyane. Reka mpereko uyu mumama kandi mama arafise intahe ikomeye cyane siko yaje ndadatambuka mama. Imana ishimwe. Amen. Imana ishimwe kandi umwami w'amahoro ahezagirwa ashimwe. Amen. Jewe mpagaze ngaha nshinga intahe iminsi maze ngaha mwongera arayizi. Jewe mvuka mu ntara ya Rutana. Naravuze yuko nari mfise ikintu mu kuguru wamengana umusumari ariko ubu caratezuye. Hanyuma ndafise iyindi ntahe ikomeye cane. Nari mfise ikintu nasigaranye umuntu acaba nk'uwacishizeko igihe kirekire cane ariko ejo bundi nagiye numva nterefona ati muvyeyi urakomeye uracabaho ntindaho nukuri ati rero jewe ka kantu wantiza ntaho ndashiduka ati ejo bundi narasoromye ati ndomara hafi nk'ukwezi ntagiye mu isoko ati rero nagomba ndakurungikira 200 ati vy'ifanta nta muntu ntaririra nararira ibikona nararira ibisiga kuko nabona yuko namaze kunyagwa ariko yapandase yaranga. Iryo fundo ryarafundurutse niteze ko n'ibindi bizorangira mu izina rya Yesu. Amashi umwami wacu Yesu Kristo. Yesu nashimwe. Nuzijwe. Yesu nashimwe. Amen. Ego jewe kweri mfise intahe idasanzwe kuko je nari ngwaye mu kwezi kw'indwi nari ngwaye mu k'umunani ho biranka gose fatwa n'ikintu mu kuguru biranka kandi kutavyimbye atakintu kimubona
ariko uburemere rwari rufise ngo ni ikintu udashobora guterura. Hama biraha ko ntambuka, barampigira uruntu rw'urukoni ngendera ko ntagushira hasi. Hama haza umuntu umwe aransengera w'umupasiteri, sinzi ahantu yasengera, araza aransengera, ivyo biragabanuka. Bica bija mu kundi kugusha bifata amaguru yose. Ijo bimaze gufata amaguru yose biranka, jewe ukuntu byari bimeze, je sinicara bikundi, ico nicanabaho mbere. No kuvuga ku ntebe ntibyakunda, hasi hoho ntibyakunda na buke, no mushinga sinajayo kuko ndamutse ngiye mu ishengero nkicara ku ntebe, wacu umengo nicaye ku mahwa abo maremare cyane, nkaca mvazi nkasohoka nkataha. Hama rero umukobwa umwe w'umugenzi arambwira tujane gusenga, ambwira tujane muri serire. Tugenda muri serire mu Kamenge niyomba, tujanye hama baradusengera. Je biranka ko nicara, ko sinicara hasi ngo mpagaze, nasenze mpagaze. Hama rero umukozi w'Imana arasenga acambwira aza kuri eglise, ndahabaza ca ndaza. Maze kuza rero ubundi ukwezi kose kuraheze ndi ngaha, bigenda bihera buke buke, bigenda bihera buke buke, nguma sengerwa ndi hano hantu. Wahogereye aha ugasengerwa wicara. Ubu unye kweri ku ntebe ndashobora kwicara, no kuvaza muri burakeye ndashobora kuva mu Kamenge nkaza muri burakeye, kandi no ngaha anye ku kirago ntibyakunda, nta na gato nyashobora kwicara nko ku kirago. Ariko uyu munsi kuva mu gatondo uko mva mbabara, kuva mu gatondo nari nicaye gushika isaha nicaye. Umwami wacu Yesu Kristo Nduwimana yakoze ibikomeye. Oya turongera abashaka bakunda. Kuva mu Kamenge gushika ngaha nta kilometero kirimo. Umuntu aticara asigaye agenda kilometero kirenga. Imana iragahoraho. Pantase ko ndi kuyibona kandi iri gukorera ikibiriraho. Amen. Nanje mama pasiteri yavuze ibijanye n'itomati nizo ndandaza kandi narize, abantu bakantwenga nkabona ngiye kuburara nabuze abakiriya, ariko Imana igakora ibitangaza. Nave gusenga nkabona Imana impaye amafaranga. Haleluya. Imana muri Pantase tuyinambeho. Jewe narafashe kandi naracakiye. Ahandi hantu nzongera gusengera kuko aho nagiye sengera hose barampanurira ibintu sinabona bisohoka, ariko hano hantu ndaza gusenga bakansengera, nanje nasenge nkabona igitangaza c'Imana, nkagenda mbona Imana ikora. Imana ibahezagire abantu mwatanguje iki gikorwa, Imana ikomeze kubajya neza nuko sahezagire. Amen. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Yesu nashimwe. Amen. Nashimwe kandi. Amen. Cyambere ndabanje gushima Imana umuntu yanyeretse amasengesho ya burakeye. Duzijwe. Cyambere ndabanje gushima Imana mu mama yanzanye ngaha mu masengesho. Nukisho shima Imana n'ibintu byinshi Imana mbona yankoreye. Naragwaje umwana ndaburi kuntu nakume no muvuze. Cyo ngenda kwivurira mfise ibihumbi 2. Haza umupapa namubwiye ati nukuri nta yandi mahera afise. Haca haza yari yinjiye acarambaza ati ufise amera ngati ngayafise, nawe bari banyaca ibihumbi 4. Amahera yose narimbuze niwe yaciye yandira, aca ndatora umuti ndavuga ati iyi ni yamana nagiye gusenga iyo musengesho burakeye. Kendi shima Imana nukuri nagiye mu maguru numva ameze nabi cyane. Ikintu shima Imana mu by'ukuri numva yuko ngenda nakadugo ndakaduga naragenda ahantu nkumva kuduga kadugo ntibikuru. Ko numva mu by'ukuri bimeze neza. Dukomera mashi umwami Yesu niyahora agenda mu maguru, amaguru yari yaramwankiye none uru agendesha n'amaguru. Dukomera mashi umwami Yesu. Yesu ashimwe. Amen. Yesu ashimwe kandi jewe magaze ngahashima Imana yo mwijuru kuko yashikanye hano hantu. Jewe intahe y'umufasoni wo ngaha nyene umungere nukuri irantumye shima, kandi je imbere yiwanje yo gushima ntiyari yuno munsi, narinzi ko nzoshima mugabo ntihari bwagere, mugabo kubera intahe numvise y'uyu mufasoni wo ngaha nukuri inteye gushima kandi yandijije amarira menshi cyane. Numvise umengo sino kwihangana kureka gushima Imana, kuko gushima numva ari ikintu kinini cyane gituma umuntu yongererwa intege zo gusenga Imana canke zo gukunda Imana. Hari bwagere ko shima mugabo inteye gushima. Vuga rero ivyo Imana yakoze.
ngomba nshimira Imana yo mu ijuru kuba naramenye muri urushengero. Jewe sinari nzi ko nzomara umwaka wa 2023, sinari nzi ko nzomara. Je ngishika ngaha abasenzi barambonye, abantu bose basenga ngaha barambonye, napima nk'ibiro 200 kandi mu mama naho napima nk'ibiro 70 kubera ubugwayi bw'abantu bisi bagiye barankorerako. Ndamererwa nabi gose ngaha bama basengeye imisi yose, mama mwabibonye mugabo bikabandanya, mugabo ndabona nyene ko mfise agahengwe gushika uyu munsi, uyu mwaka wa 2024 kubushitse ngaha nkiri muzima, nukuye muvyeyi wa ngaha, nukuri Imana yo mwijuru yamuhaye kuba intumwa, nukuri zomwongere n'ibindi kuko arafashije abantu benshi cyane, aradufasha rwose, aradukorera rwose, nukuri ahazishimye nciye ku mayange. Hariho umunsi nzoza gushima kuko umwaka wa 23 uheze byaranyase mu mutima, ndiyumvira ati ko abantu rero basengera iwe ari benshi, sinoshobora gushima jewe nahe yanje n'indende sinobishobora. Jereka ngende kuri Radio Espoir, basi mfume saba kuri Radio Espoir, hari imisi ne batanga mu mwaka yo gushima Imana. Muri iyo misi ne nabaye wa nyuma, navuze ati jewe sinogenda hakira abantu benshi, reka nzogende ku munsi ugira kane. Ndavuga ati jewe ku rushengero sinoshobora kuronka umwanya, reka ngende kuri Radio Espoir, abantu ndamushimira Imana hari hose, araza kuvyumva ku iradi ko namushimiye ukuri kugashikisa n'uyu munota ni ko umuvyeyi wonga. Ndabasabye mumumera amashi n'Imana yamugira ivyumve ko ndamushimiye, kandi nzogaruka gushima kuko nzoshima ntanga n'ikigira 10 n'amashimwe n'amashika byose ubusengera ngaha, niyo ntasengera narahevye kubwo umuvyeyi wa ngaha yambohoye nuba aracambohora. Nukuri Imana ibihere gushimwa n'icubahiro. Murakoze abumvise naye yanje, Imana ibahere ubuzima. Amen. Uyu muntu hariho umuntu yari yaramuhaye iminsi n'umwanya, uramubwira ngo iyi minsi ntuzoyirenga, kandi yari umuntu mubi cyane, umurozi akomeye cyane mu buryo bwo gukora ibibi, ariko amaze gushika imbere y'Imana turamubona ati humura. Umurozi akorana na shetani, natwe tugakorana n'Imana, kandi Imana niyo yaremye shetani. Dukomera amashi kubw'ico gikorwa gikomeye Imana yakoze. Aha. Haleluya. Amen. Yesu ashimwe cyane. Amen. Nanje ndashima Imana, naje ngaha ngwaye meze nabi, nari ngwaye amaso kose cyane, ndaja no kwa muganga kwipimisha, arambwira ngo wewe urashobora kugira ikibazo no mu mutwe. Ababwira ati none jewe nzogira ikibazo gute kandi numva nkomeye? Ati turabona yuko bitameze neza. Bukeye ariko umunsi wa kane nza numva radio kuri Buja FM baravuze ngaha ku Mutakura ngo abantu basengera abantu bagakira. Abo twari turi kumwe ndababwira ngo none aho hantu je nogenda nokira? Nza mbona baritwengeye. Navuga ati wa gatandatu nzogendayo mu masengesho. Uwo munsi naraje naba kumusaga, shitse muri ville haranyobera kuko ino sinari bwahaze, sinzi kungene nari mfite telefone nini ndandika, baca banyereka kwijabe. Banyeretse kwijabe, ndavuga ati basi kwijabe ni kumutakura. Imana ishiramfasha, ndanumva bisi ija kumutakura, cyamvuga ati nuriri iyo nyene, cyambira mu papa, acambira ati nitwagira kujya 8 ushumbira hari. Bo tugeze tugeze kujya 8 we ntiyabimbariye. Ushitse rero duha makuru y'Imana yakoze. Gishika ngaha twashikiye ku masengesho ku Karago. Akanyene turiko. Turasenga, nikuri narahaboneye amavuta menshi cyane. Haleluya. Umukozi w'Imana yashiye asohora ijambo rivuga ngo kuvugira ku magufa yumye. Dukomera Imana amashi, Imana zanumva imvugiye mu mutima ati ni jewe nyene. Uwo munsi guhera iyo saha nyene, nuno munsi ndumva ikintu na kimwe kinjya mu maso cyane mu mubiri wose. Ndashima Imana ubu ndakomeye cyane. Amen. Ijambo ryavuga ngo kuvugira ku magufa yumye tugatanga ubuzima aho butari. Haleluya. Imana igomba umugisha, dukomera amashi Mwami Yesu.
Yesu ashimwe cyane. Amen. Mutangure mukomere amashyi abakozi ba hano, mukomere amashyi abaprotokole ba hano. Ndashima Imana cyane yangejeje muri iki kibanza. Jewe ubwanje nta nubwo narinda hazi, naje ndi umuntu ntoratora udukara, hanyuma ndarunguruka maze protokole acaramfata ukuboko ngo kuraba no ku muntu no kwicara ni ku buntu ngo gutegera ni ku buntu, aranyicarika ako kantako Imana ibahezagire rwose abaprotokole barasizwe amavuta. Imana yarabahaye amavuta nabonye n'Imana ibahezagire. amen. Maze kwicara rero wewe wari hariya uri kurarunguruka nibarabana, nari hariya ku muryango, nari ngiye gutoragura udukara ucurarunguruka, nari mfise agashashi nasize hariya, acaranzana yaguhezagirwa aranyicarika inyuma akubwira ngo nari nambaye nabi, acambwira ati kwicara no ku buntu no kuraba no ku buntu no gutegera ni ku buntu. Bamezagirire rwose, reka tubahe amashyi menshi barabikwiye nabo nyene. amen. Ihezagira abakozi b'Imana rwose ba hano. Yesu nashimwe cyane. Amen. Jewe nanje nari mu miryango yiwanje bari barampaye ishano, ariko mvuga ati barakabona bampaye ishano sinari kubona hano. Yesu nashimwe cyane. Amen. Maze kuza mukozi w'Imana yavuze ngo nyingisha, ngo kora mu nda, ngo kora mu bitugu, ngo kora hose. Nanje ndahaguruka ndanyingisha, nzambona umubabarara wa mbere ngo uradahwa, uranyigisha, ubundi ngo uradahwa, bicara uruhuke, byose biravamo. washitse ngo wakize. Haleluya. Nanje ubwanje nari maze igihe iyindi yari mu mugongo, nta n'ikintu narya, amata bampaye akarobo nashyiramo agasukari sinakamara, ariko kugera uno munsi ndavungura mu izina rya Yesu. Haleluya. Ikindi cyanyoheye wa mukozi w'Imana amaze kuvuga ati mutange kubibwira kuri 500, nanjye ndavuga ati Imana nari 500 mbize, ariko bagere kuri make ati n'ibihumbi 10, ati ndaduvise niko nashukuza umutima mubagira ngo ntibabitanga ngo nibihite iki, nanjye ndabinyuma gatanga bya bihumbi 10 maze kubitanga ndakora muri satani ngo nibitanze mubagawira iki, niko badandaza, niko bakoramo, nikugirane none iki site mhatugumura. Jewe ninanzi mu bihude ndaryama ndasenga birakunda, bidashobokera kwizera, bidashobokera kubona umuntu bishobokera kwizera, ndagenda. Yesu nashimwe. Gushika muhira ntangi ibiharage biri muhira, ntabwo muri muhira ndavuga ati
Imana iragira siporo rero amafaranga birajabuke nanjye nzoheza gibo kandi ndeza gira abantu amen